Is it the first time you come? Or you saw me on telephones? Not? I heard about you. God performed so many miracles to me. Are you some pictures? Is there any picture? That was you? Murabona amafoto twakira mu telefone gusa wumvise ko nakiriye amafaranga muri limikasho urababa. But this pictures also coming to my phone. Urabona this one uzomukunde. Love the person. Murabona babwire kubijanye nico bita compensation. Jewe igihe bandungiki photo zuyu. When they sent to me the picture of this, I go in prayer. That person died. I told me Pfuye. I texted God, what was saying it? That's the poet. Maybe one person come to make her confess. He confessed. Doctor, they said this person has died. When he came to pray for me, as he reached, started crying. Since that I was dying. Jesus. But he told me you are well. After that, I went to the block. As they've abandoned, they saw me dead. About to talk those were outside, wait for the death. Oh, Salidra, Jesus. Ariko Yesu yonge uyu muntu simi prophet God told me it's over. Kuri urashobora kugwaza umuntu ukamusubiza kuruta na prophet. Imana rimwe bazanga abakozi Imana niwe wakora. Arike wewe iri wanyu kugeza umukozi w'Imana asenga n'umwanya adashaka gusenga. Sometimes pray the servant of God can pray for you. The time it doesn't want. Yarako uyu rona namubwira message kugira ngo amenye ko ibintu bya Yesu agasubira daddy ejo asubira muri blog ibi ndabivuze kubera iki I speak it for what kugira ngo novuga ngo Joshua arakomeye did I say Joshua ijuri ravuze kwasobaho kugira ngo yamamaze ubukuru bwacu oh yes and God say Imana irambwiye ngo namugariye for a mission ngo nzomugira ijwi ryanje kwisi I'm gonna make her my voice on the earth. Azogarura abantu ivyizigiro. Ngo azohora agenda mu masemina. Vyerekana zijya foto ziwe. Abari baracitse intege bakavyuka. Ndabona ariko aravuga ubutumwa mu buryo bwo gushinga intahe. Ndamubona Paris. Siko ndamubona Paris. Siyabona umuntu directeur ku mashuri. Acara mutumira ku ishuri. Muri iryo shuri hari abana babandi bihebuye mbona ariko arashinga intahe abantu bagarurirwa espoir. Imana iravuze nzomugira message ya espoir kuri stage ya Yari. And now Jehovah said ndaguhaye ubuzima wari wiyatse. I give you the life back. I speak like a prophet now. Ndaguhaye ubuzima wari wiyatse. I give you the life. Imana irabuguhaye. God give it to you. Kuko mukutamenya shetani yagukwega mu vyiwe. Imana iravuze ni jewe ndakugaruriye sikubera ivyiza vyawe ugomba ndakwemeze nemeze n'isi nemeze n'abaganga bakuvuye yuko shoboye guhindura ubuzima bw'umuntu yuko shoboye guhindura amaraso y'umuntu yuko shoboye guhindura ibintu vyo mu nda y'umuntu yuko shoboye guhindura everything rakatatata rekitatatata rehindo rehinda dadadadada rehikakakakatutush rekatatatata rekatatatata atari nguvu waragaruye nguvu abasirikare bacitse intege baragaruye intege hari ibibazo vyose birakuweko Now, ubu rero niyo jewe nagize compassion
that you have compassion. aha rero niyo nasengeye muri compassion. This is when I prayed in compassion. Spiritual But I've surgery, been praying for you. l'opération spirituelle. I Jambo na felt bamarayika spiritual baramukikije. pressure. I saw Hajya wabonye angels nuna maguchi. Bari surrounding bambwiye you. ngo When it you is saw me done. bowing down, Tunamaliza they told operation, we me are moving. it's done. Oppression is done upon her. You see? Urabona She's back. aragarutse. Nanse kuvuga byinshi. I don't speak more. Ariko we yamenye ivyo namubwiye. But she discovered what I told her. Rakum. Rakum. Iyo ndio ita compassion. That's what we call compassion. It's from inside.